Nine Sports TV. Reka twigire umupira w'amaguru. Kwa Kayanza United bahora bafise umumenyereza yitwa Ngabire Marcus. Ariko uko batandukanye uyu mugabo Ngabire Marcus wewe aravuga ko bamwirukanye bidaciye mu mategeko. Bavuga ko bamwirukanye afise contrat peut-être ivyasaba ntivyagenze neza. Ajya ma contrat igiye usanga tutamenye ariko biragaragara ko FFB ndavuga igisata kijejwe guca imanza cyangwa se gutunganyiriza abantu muri FFB kirahari caravye kirakurikana urubanza basanga Ngabire Marcus ivyo aburana cyangwa se ivyo asaba biremewe. Rero no musi Kayanza United umugo mu ntara ya Kayanza wagiye uravugwamwo vyinshi muri azisazo turangije ugiye kuriha imiliyoni zirenga 16 uriha ubu yahoze ari umumenyereza. Umuntu yarakibaza uno musi indi migwi ikiripanga umunsi mwarabonye nka Vision, mwarabonye za Vitaro, turabona izi za Intersale zatanguye imyimenyerezo. Twarabonye izi migwi za Flambeau du Centre. Aigle Noir murazi kwiri muri Afrika y'Epfo. Eske Kayanza United nta kintu na kimwe kigaragara tubona ko iri kirazana inguvu muri championnat tugiye gutangura. Hasigaye indwi ziki, hasigaye hafi indwi zibiri championnat igiye gutangura. Tukabona indi migwi kwiri yubaka. Eske kuko Kayanza United igiye mwibi bibazo byo kuri hamandi miliyoni zirenga 16 tukaba tubona habwo n'abakinyi beza bari bafise ariko barabagurisha. Ubwo Kayanza United uyu mwaka bizogenda neza. Tukaba tuzi ko umwaka uheze habura gato baza barategwa ama forfait ndetse nyuma niyenza hariho urukino basivye barategwa forfait. No musi barangije championnat mu kibanza ca 12 umva ko habuze gato dinamike niyo bagiye inyuma yo yarangije championnat mu kibanza ca 13 umva ko ikibanza barangije mu kitari ciza. Cyo twiyumvira rero kuno munsi bagiye mu bintu vy'amande championnat iri karibu gutangura ubwo bizogenda neza. Reka twinde turabe ariko abarongozi ba Kayanza United abari hafi ya Kayanza United barabumugwa hamwe vyoguma imizuko nitubone ingene iyindi migwi ingene yike iri yubaka kwindi iyindi migwi iri kuri yubaka naco bizotabona Kayanza United mu deuxième division kandi turamaze kubona iyo umugwi uvuye muri première ugatikira muri deuxième bagaca basa n'abawuhererekanye nta kibuza udabandanya muri troisième. Rero kwa Kayanza United atazyo twerekeza kwa Aigle Noir. Aigle Noir nayo hariya muntu uvuga iyo basanzwe bariko baragira pre-season mu gihugu ca Afrika y'Epfo ku rukino rwabo novuga rugira kabiri iyo baraye batsinze aho batsinze ibitsindo bigira kuri bitatu aho umukinyi aheruka kuva muri Interstar ndavuga Abdul Latif yagejeje gutsinda ibitsindo bibiri wenyene hama Kamana Karib musanzwe muzi ko ari nawo umukinyi yatowe nk'umukinyi mwiza wa saison 2024-2025 muri Primus League aza gutsinda igitsindo kimwe gutyo umugwi wa Aigle Noir uza gutsinda ibitsindo bigera kuri 3-0. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda aho abakinyi bamwe bariko baravuga ko bariko barahindura imigwi. Ni nka Abedi Bigirimana umusanzwe muzi ko ari umukinyi wo mu giserukira gihugu n'aba mu rugamba. Abedi Bigirimana murazi ko yarahora mu wa police mu gihugu cy'u Rwanda ariko hari amakuru kandi ashobora kuba ari karizegwa avuga ko yoba agiye gusinya umwaka umwe mu mugwi wa Rayon Sport. Mukaba muzi ko Rayon Sport n'umugwi uvuga mu gihugu cy'u Rwanda ufise ijambo kuko warangije championnat mu kibanza ca kabiri kandi n'umugwi twovuga kuri yubaka biravuga ko yoba ariko aragugwa imiliyoni ziragera kuri 22 z'amanyarwanda akadoca ariwa umiliyoni 1.5 buri kwezi z'amanyarwanda ayo mahera mesheza ni menshi. Rero mu gihe iyo deal yokunda Abedi Bigirimana azobasanzeyo bagenzi be batandukanye tambwe nguruwani ngongo muramuzi ubu ni akina murazi ko yaguzwe na Rayon Sport. Ndayishimiye Richard murazi ko akina Rayon Sport. Musore Prince yahora kwa Vitaro murazi ko akinira Rayon Sport. Hari n'amakuru ariko aravuga ko Cedric Amis byanagaragaye ko umimiyerezo ya Rayon Sport yagaragayemo nubwo tutarabona icanditse biko ashobora gukinira umugwi wa Rayon Sport. Birivukana ko hamwe nka Cedric Amis yoza gusinyira umugwi wa Rayon Sport ndetse na Abedi Bigirimana agasinyira Rayon Sport n'aba bakinyi twadondaguye bagaca bakinira Rayon Sport. Rayon Sport utwosanga iko ivugwamwo abarundi gusa
reka turinde turabe rero, ariko n'abarundi benshi bariko berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Umuntu akibaza eske mu Rwanda shampiyona yayiteye imbere gusumba twebwe? Ariko turamaze kubibona, ntiduce pembeni. Si ukuvuga ngo uteye imbere, no, ahubwo agafaranga kariyo. Turamaze kubona ko nivo y'abakinyi bavuye ngaha berekeje mu Rwanda, nivyo Kameme ufise iyo tara ni kwivyaza umusaruro, ariko uraba eske umusaruro wanje urafadikanye na tara? Kuko ushobora kugenda uguduka agafaranga kakaronka umwaka umwe, mu myaka ibiri, ariko tara bigatakara. Aho rero hacaba iki? Yashwa y'umukinyi.